Ujya utipe n'umuhara kaida. Ati Fernando n'umuhara kaida. Asha. None gasha yotera intambwe gasha ko Burundi bwegeranye. Yotera intambwe he. Yari ko atera intambwe ya. Intambwe ya. Intambwe ya yotera amajambo abantu. Ariko yarababwiye Fernando yarasohoye indirimbo kazima Imana inkunda. Aragerageza kwisi. Imana imukunda bega abantu batamukunda. Ni iyo Mana yo mwakiye. Ubwa mbere nta kwisi ni indirimbo yari niwe nyene yabivuze ati kazima Imana inkunda ariko ntazi iyo Mana kwimukunda kubera iki abantu none bakwanka iyo Mana yo kwakira kuko bava ikivumwe kwisi no mwijuru. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, now the beautiful day and the blessing. Guys, ndazi ko mudukunda, natwe turabakunda cyane. Ni Captain kuri microphone, ndi kumwe na Bruja Boy. Yeah, what's up? What's up, bro? Uraho? Meze neza cyane nsa. Umwe mu bajene bo mu gisagara ca Bujumbura babegwa cyane. Thanks. Guys, abona mukombe dukurikira uno n'umujene wa mbere yambara neza. Premièrement, ajya mu chenette yiwe. Ndasavye abana muri ko baramudukurikirana bamurabe Jeanette yambaye guys ni saha yeah. Karibu kuri Yagateka. Merci beaucoup grand. Ikintu catumye nyaragasa n'ikiganiro tukagikora nkarondera cameraman ni content wambwiye kuvyerekeye DJ Fernando. Ujya mujimana. Yadekonye sana. Urazi ko nayikubwiye kare. Bijya bintu narabibonye. Ndabura aho ndabihera. Ariko uyu munsi Asha birangyoheye sana kuba umpaye uno mwanya kabisa yani. Kabisa. Yes, so much kabisa. Kwa nanje byarankozeko. Muri industry twari dukwiye umuntu ntujya muvyeyi. Kadie ashobora gufasha ugwaruka. Byaramkozeko kabisa. Ndumva kabisa ujya mu type Fernando DJ Fernando. Yaradekonye man. Yaradekonye sana. Byarambabaje sana. Yes, umuntu ashobora kuba ariko radukurikirana muri no mwanya yamaze kumva ivyo tuza kuyagako. Premièrement, nshaka kumenya amakuru ya Fernando na Kadie. Watanguye kuyumva uri hehe, wari uri hehe muri uwo mwanya, wari muduki, uzubona ijya nkuru itanguye kuvuma. Ofete ico gihe nari hanze. Nari hanze ariko urazi imbuga nazo ko zigera kure. Tuba turi kuri telefone. Turadukurikirana industry yo mu Burundi. Nari hanze ndabona imisamirano nyene ariko cindaraba rero ndumviriza aho biva. Ndakurikirana ikiganiro cya ujya producer yakoze hirya ndirimbo Bersima. Hirya ndirimbo ndamukurikirana aravuga ivyiwe ariko je naje naho byarankozeko cyane kubera ndavye jewe ndakuze nkwirikirana umuziki w'u Burundi kugeza nino munsi ndawurimwo je ndi umu artist wo mu Burundi ndawurimo ndawukurikiranira hafi. Urumva ikintu kirimo uragikunda kandi uragikwirikirana. Byarankozeko cyane. Je nakwibaza cyo ujya mu jama yo bari kubesha cyankwe naho yo bari bya bindi nyene bagira. Ariko maze kubibona bro naciye nsanga bijya bintu biri serious. Kuko ujya mu vye yamaze gutora mikro. Deja afise imirimo myinshi yari gukora. Amaze gutora mikro akavuga ivyiwe akavuga ujya mu type ko yamudekoneye na hirya ndirimbo morogo ko yari kubonekamo ariko ntabonekemo ujya mu type ndaciye ndamwakira fo sana. Aragara ujya mu type man. Kujya siko akwiye kwitwara bro. Kubera ko mu Kiswahili no bavuga ati dunia ni mapito. Si wote hapa tunaishi kwenye nafasi za watu ambao waliopita. Kwa hiyo sometime bro ibintu vyo kuri ino si turavyitondera cyane. Ni beshi cyane bagiye man. Ni beshi cyane bagiye naho wowe uzi kuririmba gute. Ariko indero irakenewe. Indero irakenewe bro. Kintu nico kabisa.
kubera ko ba Matabaro bari he ba Matabaro bararirimba man bari he baragiye ntibakivugwa ngaha mu Burundi urumva barateye hiti bari kumwe na Big Farias baratera hiti ya iya song yari ya bien man ariko ntabakiriho man ntabakiriho urumva rero nico gituma ndo mukebura ni mugenzanje ndo mukebura areke mani ibintu vyo kugara si wote ndakubwiye si wote tuko kwa nafasi za watu ambao waliopita rero man ujya mutipe kabisa ndibaza wewe none murayaga we ndibaza ya turavugana uramubwira yitonde bro life ubuzima siko bumeze kabisa je vyarambabaje ujya muvyeyi man arajya imbere ya kamera akarira man ujya muvyeyi umuziki wa industry yo mu Burundi umuziki yo bakora si wo mutunga deja narafatiriye history yiwe ndumva ko ari umwarimu kuri university rero urumva uwo muntu tureke n'ivyo by'imiziki ndibaze yuko yarakwiye guhabwa basi yari kureka kumwubahira ivy'imiziki basi akamwubaha nk'umuvyeyi kuko ujyangana nk'umuvyeyi wiwe man ujya muvyeyi kabisa ahubwo je arazanye andikira agutemwe indirimbo arazanye andikire hanyuma mbere no munsi mu kuyipostinga cye mvuga ati Kadie niwe yanditse ego kabisa mu kirundi neza yarambabaje man yarambabaje kabisa ego umuntu ashobora kuba ariko aravuga ati hariyo abafana benshi babajwe n'ivyo DJ Fernando yakoze bakavuga ati abafana ivyo yakoze si vyiza yarijije umuntu w'umumama akuze kandi vyabereye muri centre ville mu giteramo ca Sama yari ya radio yitwa radio yitwa gute Kazoza FM can you imagine kandi vyabereye imbere y'abantu wavyakiriye gute umaze kumva yuko bijya bintu vyavuzwe na DJ Fernando imbere y'abantu insinzi muri concert mboje kuntu ndavyakiriye bijya bintu man vyarambabaje cyane sinakubesha ujya muji man DJ Fernando arakwiye kuzogenda nuko ujya muvyeyi narumvise interview avuga yuko muri ntuze yiwe ngo niwe yarafise igiseke kijya giseke nawe yarafise muri ntuzenye yiwe muri dote ya Fernando Kadie yarafise igiseke kijya giseke yamushikiri yatwaye ujya munsi arakwiye nawe gufata umwanya akiyumvira man kuko arakuze bien sûr arakwiye gufata akitora umunsi umwe agatekera igiseke akagenda nubwo atotwara abantu ze ntabwo biri ngombwa mugabo ujya muvyeyi man agasaba imbabazi man ujya mugiye aradekonye sana urumva agamusaba imbabazi agatekera igiseke mbere wanashima n'abashinga ntahe hagasaba ijambo kuko ujya aramusumba angana n'abana biwe nawe bajya abana biwe bakinye muri rya ntuze ntawe wabonye wowe mologo none ujya mu tipe barangana na ntuze na DJ Fernando cyangwa ntibari muri jene ego basi tuvuge kuko nitwabavyaye tuvuge yuko batangana sawa nimba batangana barashobora kuba basumbanya imyaka ivyo ntawo bihagararako ariko si generation none wumva atari umuvyeyi we man yaradekonye sana ego cyane umuntu arashobora kuba ariko aravuga ati nubwo abantu benshi bariko batakwimyikomo DJ Fernando uko wewe uri kuravuga Fernando ko yakoze nabi reka rero nje kuri part y'abafana bariko bashigigira DJ Fernando bimwe mu bintu bariko baravuga hano ariko baravuga ati ego kuba wandikiye Fernando indirimbo ntibisigura yuko ngo uca utangura kubipiblia ahantu hose ugenda uravuga ngo naramwandikiye Fernando man jewe nziye narumvise aho ido nido ho byatanguriye turi kumwe
DJ FERNANDO niwe newe nyene yatanze amakuru kuri radio yahe hagiye hari radio yahe Buja FM aratanga amakuru amaze gutanga amakuru aravuga ati ndashimiye Kadie we yaramfashije kwa yego basi nubwo atovuga ko yayanditse yaramufashije mani uri kwandika twe turabaririmbye je ndumuririmbye je urashobora guhura n'umuntu muri studio ugasanga indirimbo woshobora kuyiheba ariko akaza akakubwira akajambo kamwe gusa ukaba urose melody umaze kuronka melody sigura yuko indirimbo imaze kuronka pa ucuririmba nubwo yoba yaramufashije gusa titre yonyene y'indirimbo apana majambo titre y'indirimbo none iryo ndirimbo ntihagaze kuri besimo ubu abana bazovuka ibinjana bindi bizoza ntibazovuga ati FERNANDO DJ FERNANDO yarasohoye indirimbo yitwa Besim none iriga zina ryonyene ko bivuga yuko ujya muvyeyi umuntu uzeye umusheri wiwe umugabo wiwe umukunzi wiwe ko ari wene yamwishitse Besima none gasha wumva none atagihagaze kuri ya ntuze rya zina rya wa muntu uze wiwe arakwiye kumusaba ikigongo atari uko naho arashobora guhura n'umuvumo w'ujya muhungu man arashobora umuvyeyi man bavuga umuvyeyi bavuga ati umuvyeyi umwana si uwumwe umwana si uwumwe kabisa n'utari nyoko wayo ushobora kukuvuma kandi umuhezagira uva ku bavyeyi ujya mutiperera akwiye kumusaba ikigongwe kabisa ego ndiko ndakuraba biraboneka yuko ushavuye cyane kandi ibintu byose uri kurabivugana akababaro kuko warababajwe cyane n'ibintu byakozwe na FERNANDO ni vyakunezere cyane wowe nk'umuririmbyi w'umurundi abantu bashobora kuba bwa mbere bakubonye byari byataye n'igihe ashobora kuba ari bwa mbere bakubonye abantu bavuga ati ujya muji ariko avuga ukuri kuko jewe kapitene mba ndi hagati sawa kuko kwa Kadie ndadodora kwa FERNANDO nka dodo ico nza mba nje gukorera abene igihugu badukurikirana man urazi yuko twari twaje kuryoherwa yego cyane umuntu ashobora kwibaza ariko twiringaho nyene umuntu ashobora kwibaza ati mbega ugiye mu jiko avuga neza ninde je ndakuzi izina ninde abahe mbega hamwe no shaka kumwandikira ka message nkamubwira ati ivyo wavuze nivyo you know yokora Instagram yiye Facebook YouTube let's go batema Instagram je ndi twa Bujaman official YouTube nuko nyene imbuga zose nkoresha Bujaman hanyuma brand yanje muzoyibona vuba cyane logo izo ntamburisha ariko je logo ndamaze kuyibona abadukurikirana logo ikintu cya Afrika Brace Africa muyitege ko ibintu bikomeye man ego cyane reka tugaruke kandi Kadie amaze kuronka burya butumwa sivyo hari bamwe mu bafana baciye batangura kuvuga nabonye ati DJ FERNANDO ntamaze kudekonera Kadie gusa hajya no muri We Love Music bisa nkaho umengo numwe mu bantu bakunda kugira iki mani kuzana akajagazi mbega wewe ntaragucira mu ijambo je narumvise ikiganiro nani urya Melanin Boy numvise ikiganiro cha Bushasha FM numvise ikiganiro cha One Way avuga ujya mu jama arahoze yego cyane avuga Guston Melanin Boy arahoze rino jambo ryumve nejo bundi Grand Frère nejo bundi umuntu yigira ko ahoze abavuga meshi yiwe mu mutima abavuga amajambo meshi mu mutima ujya mu jama rero je ndamwakiye fo kandi ntagwanko vraiment ndamwakiye fo bivanye n'ukuntu yereke abantu ishusho mbi kurujya muvyeyi deja yaramutaye kwindero je bijya sinobikora
biga sinabikora vraiment. Yeah. Wowe nk'umuririmbyi ni kihe kintu uhanura Fernando wenyene ubwiwe? Premièrement turashika kwa Fernando kuri ujya mugenzi wiwe, afise umugenzi wiwe baririmbana yitwa Melanin Boy. Abandi bamwita Gusto. Yeah. Rero hari ibintu byigeze kuvugwa yuko DJ Fernando ariko arana dekonera Gusto. Bijya bintu wowe warigeze kuvyumva? Bijya bintu shaje gusa je kweri jewe ntabwo nca ku ruhande ukuntu jemeza uko. Sasa rero ujya Gusto arafise ejo heza kusombya DJ Fernando. Ntabwo ndi imana jewe ngo ndoshobora kuvuga ariko ija gusha ubuja gusha buratagata. Aho no mugani w'abarundi kandi abarundi bavuga ukuri. Yego ubuja gusha buratagata. Rero ujya mutipe Gusto agumane ujya mutima vraiment. Yego kandi wowe urabona ko atacha bivuga ko none ntiwosanga kuko DJ Fernando na Gusto bari kumwe no muri studio yo gukora hirya ndirimbo bari kumwe. Urumva kubera iki wowo atababajwe nuko bayandikiye hirya ndirimbo bayandikiwe na Kadie Gusto akihorera. Ujya mujya ameze neza man. Yeah. Gusto n'umwana mwiza uri mu basiki bavuga yuko Gusto ameze neza. Bro jewe ntabwo ndumujyajya. Urazi ko wansanze hasi turigize kunezerwa ndakubwira ati men ati jewe kabisa hari ijambo ushobora ati egeri no kuri kamera urivuge. Ntabwo jewe ibindo bihagaze ko ntacyo ntabwo ibi jewe ibije ntivyontesha umwanya man. Yego vraiment wewe nk'umuririmbyi w'umurundi kandi ufise brand yawe nshasha igiye gusohoka yitwa Brace Africa. Mbega abantu bariko baratwumva premièrement ntarashika ku kibazo canje iga Brace Africa yamaze gusohoka abantu baje kwiraba kuri Instagram babe baragira like babe baragira subscribe babe baragira s'abonner babe baragira follow yamaze gusohora kuri page Instagram ngiye ndayibona. Washuhije cyane washuhije gusa Facebook twoyibona gusa nzobahamagara uzotubwiye nzobatama ikintu kizima grand frère. Uracafise umubabaro cyane kuri DJ Fernando ya mwene data akambo ka mukombozi bafata imisara basenge kabisa. Yego ni ikihe kintu umuhanura DJ Fernando ndaza ariko aradukurikirana muri uno mwanya? Ikintu umuhanura ukamubwira ati Fernando bino bintu impanuro yawe ivuye ku muririmbyi mugenzi wiwe. Jewe nka Bruja men reka ndamuhanure ujya mwene wacu siko ndamubwire rino jambo siko hari rimushikira ego ntawe udakosha kandi bavuga ati mu majambo menshi ntiyabura mu gucumura siko natwe birashika tukaba twavuze nabi ariko rero ndamuharura ikintu namba we atiyagiriza sha n'umuyahudi namba atiyagiriza yego cyane namba atiyagiriza ariko namba umutima wiwe umubwira yuko yakosheje nta numa adakosha twese turakosha. Yamusaba ikigongwe ujya muvyeyi ijambo mbabari amani ricinda ibintu byinshi kandi yubaka ibintu byinshi. Ujya mutipe yamusaba ikigongwe ujya mugore kandi nanje byonezera mbe namurondera namubwiye ati Imana uri umugabo reka ndagutema akantu dusangire kabisa. Kuko je nta kibazo je ndirekura nta kibazo. Yego nta kibazo. Yego cyane encore uri no mu diaspora batabizi amahera yaraheze oya nashobora guhera agumaza yiyongera yandi man. Ego cyane tuve kuri Fernando ikihe kintu twobwira Kadie wewe yababajwe akaja no kuri micro ya TV online ku mukubito agaserura ikiri ku mutima nk'umumama ntacyo twomubwira nta n'ijambo twomubwira kuko bavuga ati ishavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirirara. We muri waza yaramubabariye ujya muvyeyi rega ujya muvyeyi nta ngorane gusa je nogira ubwoba
hamwe tumutakaje muri industry. Kijya n'ikintu usanga ntabamutama Big Fizzo bararirira erega kandi nta byariho mu Burundi bafata wibuke neza mu Burundi baha agaciro abamakoti ariko twebwe bakadufata ntabavayo ariko jewe ino munsi ndashobora kuba no kubaka ikintu man kandi siyo ngo ndashobora ndafise indoto yo gushika ahantu yo kwemeza abajya batama bavuga ati abajene bacu ati kubera inzira bahisemo yo kuririmba n'abavayo ariko ino munsi nonoje sije no bemeza ndumwe n'abandi bariko barabemeza hariho uburorero bwinshi urumva rero man ujya ntuzeye Kadie yarakenewe muri industry pe hoza ntabandi ntabajya umuziki wafatisha uraze yiga Besima yaratumye u Rwanda rwigira inyuma turi kumwe yego cyane iratrendinga u Burundi bwose cyawiyumvira ariko umutwe ninde Kadie Berisima nino musora yumfa iri kwiravuga barayikoresha umutwe ninde Besima rero bisigura yuko hari akwiye kubaho ntabandi bavyeyi mbere n'abagabo erega indoto zica zipfa ni nyinshi hariho n'abagabo usanga bicaranya amata yo kwandika barabihevye bakavuga ati aba bantu badufata ntabavayo ariko ujya muvyeyi warirengagiza ivyo vyose riwe jewe nyamba ko nzogaragara kose nta kibazo iyumvire vraiment aravuga ati reka nkure muri rino shusho abaririmbyi b'u Burundi nderekane yuko nabo arakazi urumva cyaho yumviye amani wiyumvira icyo cyiyumviro yiyambura yari yiyambuye ubuntu buzima aravuga ati okay abagenzi ndi nabo ko banyakira ntakonzi ko bamfata ntumusazi ntakonzi ndavyiyambuye byose uko nza guhagara kose ndaza kukwemanga akaja muri industry wewe azi ico kintu cyoroshe hari hakwiye ntabantu nubwo bo bijana ico nico gituma dudatera imbere mu bihugu byo hanze siko sino hadondagura kuko turabona umutumwe ugufasha gusara grand frère ntiwigira inama nico gituma barondeye ugufatira kamera inyuma y'uwo ugufatira kamera hariho n'uwundi aza kukwereka ati mbega ibi bintu byagenze neza yego cyane turi kumwe yego cyane uwo si umutwe rero urumva rero harakwiye abantu muri industry baduzunguruka batuzungu kandi abandiki bariho none ujya muvyeyi kubera iki ari we neyo vugwa man ibazi reka turangirize ku bafana kuko n'abafana ndazi abariko baradukurikirana benshi n'abafana Kadie yumvirije ikiganiro yakibonye yabonye ivyo wagerageje gusaba kuriwe umubwira yuko yobandanya kihangana kuko n'umuvyeyi ishavu ry'umuvyeyi ririrwa ntirira sivyo watereye impanuro kwa DJ FERNANDO umubwira ati nyaragasa muhungu usaba imbabazi agende kumusaba ikigongwe vraiment ega ujya muhungu yarakosheje vraiment reka rero turabe n'abafana nabo bariko baradukurikirana dufise abafana benshi bari mu bihugu bigiye bitandukanye ni iki kintu twohumuriza abafana kugira ngo bumve yuko bino byose biriko biba kubw'umuziki w'u Burundi kandi bumve yuko umuntu nimba yakosheje nimba FERNANDO yarakosheje kuko jewe simpagaze ahantu na hamwe nimba FERNANDO yarakosheje nimba Kadie yarakosherejwe abafana tubashire hamwe ibintu bigende neza kugira ngo dusezere ikiganiro abafana icyo ndababwira uwawe ntawe umushira ntawe umushira uwawe cyaba ikigaba kikakubera cyawe ikigaba ntawe gita siko ntawe umushira kuko deja yarasohoye n'indirimbo yo guhayagiza ati bijya rero muvuga sivyo can you imagine man ujya utipe n'umuhara kaida ati FERNANDO n'umuhara kaida asha men ibyawe urumva asharasohoye indirimbo agize ati none gashaho yotera intambwe gashaka u Burundi bwegeranye yoterera intambwe he yari ko atera intambwe ya intambwe ya
intambwe yayotera amajambo abantu ariko yarababwiye Fernando yarasohoye indirimbo kazima Imana inkunda aragerageza kwisigura Imana imukunda mbega abantu batamukunda ni iyo Mana yomwakiye ubwa mbere nta kwisi ni indirimbo yagerageza niwe nyene yabivuze ati kazima Imana inkunda ariko ntazi iyo Mana kwimukunda kubera iki abantu none bakwanka iyo Mana yokwakira kuko bava ikivumwe ku isi no mwijuru kiba kivumwe urabona avuga ati iyi si iragoyesha cane cane uri kutera imbere uzubona abanusha mwebwe nimwe muza guponda imari za Fernando abo witaba baragukwepa nk'abo wonye wewe uje gutera ivyatsi Fernando ariko ariterera imbere ariko agerageza gukora amahiti hajya rero nanje naho nico gitonda cyenda kubya ati ebana dukore kabisa kuko ujya muhungu none gasha ngo uzobona abantu ngo ninde yago yarateye imbere he twe twamaturi amatike mani ngaho amatike ndenge ngaho ntuze man none kubera iki none twoca turirimba natwe ngo uzobona abantu shangwa abantu sha mu buryo bwo gutuka abantu bwo gutuka umuntu nibisanzwe ivyo nibisanzwe si mu mubare ntitwazi yes reka ndagushimira premièrement ariko jewe nzokurondera kandi kuko abadukurikirana ndazi bakunze ikiganiro cyane kuko tweko turagorora nzogutumira next time kugira ngo dushobore kubandanya tuyaga kuvyerekeye bino bintu and then wari wambwiye ngo urafise gift ukeneye gushira Kadie ico kinoro akimbwiye ati hariho gift wifuza gushira Kadie wewe nk'umwe mu baririmbyi b'abarundi Kadie ariko aradukurikirana wari wakimbwiye turi inbox ati capitaine hariho gift nifuza guha Kadie ndifuza yuko uvuga kuri kamera nawe nyine avyumve yuko biri serious next time tuze tumurondere baze bakurikirana n'ikindi kiganiro tuzokorana tugiye muhira ko Kadie tumushiriye gift jewe rero iyo gift niyo ku mutima kandi ni kubwa industry yo mu Burundi ujya muvyeyi deja nzomushikira ndamubwira ati muvyeyi gift yawe ni kubwa indirimbo Besima yakoze man urumva ikintu cyo bakiza muga kigataha iwanyu muhira urumva je nzomushikira gift nzoguhamagara tuzogenda yego cyane uzoyibona guys reka tumushimire nimpe 5 kwanza bro reka ndagushimire ko iyo gift kuba unyemere nanje ko tuzojana kwa Kadie izoba ari exclusive itaraba kuko na Fernando wenyine ntabwo ari nini ariko mu mutima nta gift arigeraha Kadie ntashima ariko wewe uzobwiye kuvuga ati ntashima naje hari ntashima man ko nturi muri babantu Fernando yaririmbye umuntu yamuriye n'amahera ya studio man ntafuma ashimico acha erega narabikurikiranye ndakurikirana umuziki ndundi man ndi umufana wayo kandi ndawurimo yego vraiment yes merci beaucoup reka dushimire abarundi n'abarundi kazi inshuti z'u Burundi abakunzi b'umuziki w'u Burundi ntibagena cameraman wanje kuri micro nari capitaine de la capitale ushasi wonyita Gikundiro nari kumwe n'umuririmbyi w'umurundi akomeye cyane dufise mu Burundi azananye inguvu zidasanzwe afise indirimbo yiwe igiye gusohoka ubu vuba clip video yahejeje clip video iri mu nzira igiye gusohoka vuba kabisa ariko nsaba yuko clip video yoza gusohoka tumaze gutanga ya gift kwa Kadie ubona gute kugira Kadie ya blessing iyo ndirimbo nta kibazo imihezagiro tuyironke kabisa tuyirondere hose akajambo kagasunika rugi ku bakunzi ba Yagatech n'abakunzi bo muziki ndundi bose cyarimo abakunzi bose twabasaba ba supporting umuziki ndundi kuko turabarundi jewe ngaha mu Burundi ego birashika benshi ntibanze siko ico ngomba ico ndiko ndagwanira untahure neza uzorinyishuze rino jambo mu myaka iri imbere aha mu Burundi braza nzomustar mbumo underground muri Afrika apana yuko tworondera ibintu biduteranye
aya majambo sindayavuze kubwo kumwanka DJ Fernando mvuza amajambo kubwo kumuhanura siko kandi nibisanzwe gukosha nibisanzwe nanje hari igihe uzomfatira mu yindi kosha ntuzoreke kumpanura ndamuhanuye ntabwo ndamwasa aramwegera ujya mu vyamusaba ikigongo hanyuma abafana bose iyo bava bakagera diaspora abanzi n'abatanzi baza kumenya becishije kuri no TV. Yes sir. Jewe ndi Brujaman nta mfise ibintu indoto nini ya cyane ivyiza muri industry yo mu Burundi natwe tugende kugwana ni abatama baduhezagira abavyeyi bakaduhezagira tuzogenda kugwana n'umuziki Tanzania n'umuziki Nyarwanda n'umuziki Afrika yose man. Yes of course nuko turangije ikiganiro. Merci beaucoup ndagushimiye kubona waduhaye umwanya ukwiye. Thanks sana kandi wavuze kiri ku mutima kabisa utari y'umunwa yeah kandi wagerageje gukora umuti kabisa neza. Imana iguheza.